musanze muzi neza yuko ukwezi kw'icumi ari ukwezi kwahariwe umunsi mpuzamakungu wahariwe umwigisha, aho bukera rero tuzinduka tuwuhimbariza hamwe n'ubushikiranganji nk'urongoye urwego nyobozi bw'ikigo kitanga ingurane z'uburaro ku bigisha, ikigo cashinzwe n'amasendika. Twari turamutse tuganira n'abarongoye amasendika yashinzwe ikigo mu ntara zose serukira abanwanyi kugira ubwa mbere tuganire ku ngingo nyamukuru ziheruka gufatwa bongere bazemeze, cyane cyane ko musanze muzeza ko hari bitari bike bitegerezwa gutunganwa neza. Harimo rero ikintu kijanye no kurabira hamwe amategeko agenga abaje gusaba amadeni n'abaje gusaba amafaranga baba barabikije bita epargne. Nico hani turimo turarabirako tukirabire hamwe kugira tugifatire kw'ingingo nkuko gisanzwe giteguwe. Wari umwanya kandi wo kuraba impinyanyuro zoheza zigakoreshwa kugira vy'ukuri fondation imenyekane gushika ku mashuri yose agize igihugu biciye mu gukomeza inzego zo hasi. Ico rero naco kiri mu bishobora gutuma abigisha muri rusangi boroherwa kuzoronswa ivyo bateza kuronka, kandi intumbero isanzwe n'ivyo twasezeranye kuko usanze muzeze ku rwego runiniya cane rurabazwa kenshi ibijanye n'ingene ikigo kiritunganya. Aha rero wari umwanya mwiza wuko baza kuraba ivyo twabaranguriye umwaka ni twakoze neza badushimira, aho gusanga vyaratugoye naho badukebure. Ni umwanya kandi wo kuraba ingene bijanye n'imigenderanire nabo dusanzwe dukorana yo kwiyongera, na cane cane ubushikiranganji bw'indero, ubushikiranganji bw'abakozi ba leta n'akazi, ndetse n'abandi bose bafite ico bafasha kugira mwigisha muri ashobore kwisununura mu bijanye n'imibereho yiwe. Ntitutibagiye cane cane intumbero yuko dufite icivugo c'uko umwigisha wese yoronka haba gutyo akabona kubahwa, amaze ko arashobore kurangurana ntaryo imirimo leta yamujeje yo gutegura akazuza keza k'igihugu biciye mu gutanga indero n'inyigisho zibushitse. N'ibijanye n'amategeko araba ingene amafaranga yaraziganijwe ashobora gusubizwa beneyo, ivyo rero ugiye kuraba hanini biba vyahinyanywe muri iri tegeko haba harimwo ibijanye n'amafaranga tutarenza ko musanze muzo twatuha amadeni atari make, mugabo basanga nta magaranti ingwati zikwiye bafise. Ahani twarimo turi ikibazo c'abantu barondera ideni ry'amafaranga arenga miliyoni 10 badafise gwa rupapuro ndangatongo. Niwe rero mwana twahavuye tuca dushiriraho amafaranga yo gushobora kugwatiriza iryo deni rindi ryose batwaye rirenza miliyoni 10. Ivyo rero murumva ko vyari kirumara kuko hariho benshi batashobora kuronka iryo deni kumvo zuko batari bafise ziya mpapuro ndangamatongo, kuko kiringo twasezanye c'igine baronka ideni kirubahirizwa ubu. Nta ngorane rero dufise kwiyumvira yuko hari icari kitameze neza, uko musanze muzeza yuko ibijanye no kuronsa ingurane ubu biranyaruka cyane. Nta mwaka numwe aba basabye tutabatunganiriza. Sibaza kwicara ikibazo mbere gushika uyu munsi muri fondation. Ico si kibazo ntikikiri kibazo kuko abantu bose barasavye ideni mbere ku mwaka kurangira bose babaronkejwe, kandi nta bashobora kurenza amezi atanu batararonka ingurane basabye.